kwakira Interstar ni ino migwi ibiri usanga kenshi na kenshi ihuye Interstar birayigora cyane gose birakunze kuyigora ko ikina nande ikina na Aigle Noir Makamba. hari Makamba ni match no kubona neza yuko Interstar dakunze ko noneho ni Interstar bagiye kuba bakina ino match nivyo bariko baragarukana amaraso nako bariko baragarukana ingufu kugira ngo barabe yuko bokiza novuga ino sezo yabo mbi ariko ni Aigle Noir nabo nyene ko biri kose bavuga ati nta junja novuga dufise canke twadusana tuvise ko yo tuva kuko nyene ko biri kose nahabo novugaho kubandanya babikora neza imbere ya Interstar kuko ugiye no kuraba novuga mu mateka ni equipe novuga Aigle Noir kenshi bakunze kwitwara neza imbere ya Interstar. Ni migwi ibiri Dorcas bugijya migwi ibiri irepresenta football canke championnat yacu mu buryo bubiri. Turakunze kuvuga ngo iyo tuvuze ngo imigwi ikomeye mu mateka twumva Interstar nande na Vitalo ariko hari gihe noneho tukumva ko championnat y'u Burundi kera yabikomeye ariko hakomeye cyane imigwi y'Ubujumbura siko byari bimeze hanyuma haza periode imigwi ya mbere yasubiye inyuma ni y'Ubujumbura ariko cyane cyane harimwo Interstar na Vitalo. Uko gusubira inyuma kwa Interstar mu migwi yahise iduga igwiriyemwo iyo hagati mu gihugu usangamwo imigwi yande ya Aigle Noir. Mu yandi majambo igihe Interstar na Vitalo zitari buze ngo zitware ibikombe nkuko twabimenyereye mu masezo menshi ya Primus League, Aigle Noir yari mu zikomeye zisigaye ziza zigahiganirwa igikombe. Bivuze ngo ino afishe igiye guhuza umwe umugwi usa n'ukumengo uri mu ishusho y'amateka ariko ya kera performance z'iki gihe atari cyane ariko kandi bariko bahura n'umwe mu migwi yakomeye muri ino myaka ariko kandi wa ruguru muri ya shusho y'iki y'ugukomera kw'imigwi ya ruguru. Donc ugiye kuvuga Interstar imbere ya Aigle Noir kwizina ntibingana kwizina mu mateka byose n'ubwo buremere bw'izina ariko ugiye kuvuga Interstar na Aigle Noir ku rupapuro kuko tuzi championnat yacu nuko football aho bigeze ubukomezi bwa football uko bimeze n'imigukono ikomeye ni bimwe Alonzo yaravuze. Uza gusanga kuva muri izi match za vuba mu myaka nk'itatu ine Aigle Noir yari ikomeye yaratsinda cyane. Aigle Noir yatsinda Interstar ariko kandi ukabona ko yayitsinda biboneka yuko bitari no muri ntuzenye imwe no bitari muri kategori imwe y'ugukomera. Donc ni n'urukino ugiye ku rupapuro ushobona nyene kwa mahigwe menshi uyahande uyaha Aigle Noir n'urukino rubere Makamba cyane ko rubere Makamba amahigwe uhita uyaha ntuzenya Aigle Noir malgré cyubahiro tuba dufise kuri Interstar n'iryo zina ryabo gukomera kwa kera mugaho bigeze n'ukuntu byubakitse ubu nuko imigwi yagira itunganya naho igeze mu bukomezi Aigle Noir hejo ya Interstar. Bon nivyo nk'uko rukora bivuga no mu biharuro birabagaragaza neza yuko Aigle Noir iri imbere kuko mu nkino zine ziheruka nka saison iheze yonyene Aigle yaratsindiye muhira 2-0 ngayi Bujumbura hariya kuri stade urunani uno mugwi wa Interstar bahavuye bohanganyiriza igitsindo ubusa ku busa mbere no muri phase ale baranganyije ubusa ku busa yari Interstar yabakiriye. Rero mu nkino ziheruka 5 urabona yuko zine zose Interstar ntizicitwa amanota 3 izo zitanu muri izo zine ino equipe ya mbere shira ko na zitanu ino equipe ya Aigle Noir yatsinze inshuro zibiri inganya inshuro zibiri nyene bagiye gukira ku inshuro ya gatanu urumva ko Interstar ku rundi ruhande yifuza amanota 3 imbere ya Aigle Noir shira ko kandi yuko ni imigwi ibiri ive nko wabivuze babogeye imigwi ifise akantu kamwe bose bama bariko barashaka gushwanira bamwe ati nitwe twatanguye twambara umwambaro
wera n'uwirabura burya n'imayo zabo zirasa ahubwo nibyo bose bambara noir blanc higeze kuba hariho ico cuka nko mu myaka 3 iheze aho Interestare yibona yuko Aigle nayo yaje mu mwambaro wa yego urumva bikanatera n'impari mu gihe Aigle Noire Interestare iduza hari makamba ugasanga harigeze kuba igihe kimwe Interestare yaduganye imyambaro ya noir blanc ari Aigle Noire ibakira yakira muhira yambara noir blanc ngo nitwege banyene noir blanc ngo none ko twe tuba twabakiriye ni mwege muca mutegereza kugira gute guhindura imayo ikosa ryari kwa Interestare byari kuri Interestare kuko nta zindi mayo bari baduganye ico gihe biratera impari ngo mama ibiki batanga ati kubera ko equipe isanzwe ifise umuyobozi nyene atwara ibi nibi birefu zari impamvu kuko mugabo urumva equipe kwakira si wowe uyempoza amayo bambaye yego mwereye nyimba mwumva yuko mufise kuwanyu mu byumva ntaco biza kubafasha kuko mufise amategeko mwese mugira ko babashiriye ko musangiye n'abandi ego rero ako kantu rero hari kukunyinyurana ati nitwe twatanguranye noir blanc mwe muraza mu nyuma uko biri kose wagira noir blanc ushobora kwitwaza uti twarayibatanze mukavuga uti mwaratwiganye n'uburenganzira bwawe mukabigeze mu kibuga uri yande place murahinduka kuko ninde atazi yuko Real Madrid yambara blanc ariko igiye kwande kwaza igiye ande placement hariho hose no mu ndwi heze kubika tuyisanga byahindutse ku buryo yambara noir kubera iki ande placement utegetswe kugirane guhindura mayo ni nayo mpamvu saison ubu ngirango baranabikemuye utegerezwa kuba waramaze gupresenta mayo ukinisha uri muhira domicile na exterieur rero nico hariyo ako kantu ko ati nitwe twatanguranye imayo ya noir blanc nitwege bagabo mwe mwaje mutwigana ibikindi bikimugabo byo byose bibaza ko muri ino myaka byagiye biragabanuka ico cuka cyari gihari mugabo cyaravuye kugura shirako kandi yuko ni Interestare biboneka neza yuko ku kibuga hari muri kiretse muri saison iheze kuri stade y'Imakamba hariya kuri Principal Complex nkuru nziza biraboneka yuko ni Interestare kunze kwihagararako naho twavuze yuko Aigle bazo bari imuhira bafise nabo bafana bazoza ari wo mukuno vuga mu kinyi wa 12 ariko shira ko yuko kuye ko ino saison turimwo ni saison iheze ni Aigle no avyabonese neza yuko Interestare bakarira iyo bari imakamba ama nabo kabakarira iyo bavuye imakamba babasanga nk'ibujumbura rero uyu munsi twavuga yuko iyi saison ni fazare na saison iheze niyo vyagoye Interestare reka turindire kuko ku ruhande rw'uwanje zino nkino aruno rukino yo rubaye hagati y'ino migwi ibiri abari mwubwo bukeba hakaba bati twe nibadutsinda ama kandi dushire ko yuko yaba Aigle yuno mwaka si Aigle Noire nziza tuko turabona oya nayo ni nka bimwe bya rukizo harayipermeta amakosa atari ico giye tuko turabivuga nuko biboneka yuko yaba Aigle Noire muri saison heze yaba nino Aigle Noire biboneka yuko target yawe yo gutwara ibikombe yahindutse si Aigle Noire tubibona mu bikombe cyane umengo ahubwo Aigle Noire yarahinduye ahubwo uburyo bakora uyu munsi bashaka kuramura kurabiza bari muri Interestare benshi muri Aigle Noire muranunga nabakinyi baje bava muri Tigre muri saison heze bari muri Premier Division niyo bace bazana umuce mwinshi bari muri Aigle Noire bari muri ya politiki yo bati twege ibikombe n'ivyo tubanze kwa tuvyihoze muga dutangure kwanza turondera abapeti dushobora kurungika hamwe tusanzwe tuzi za buraya bashobore turonke y'ama produit dushobora kurungika hari abana nk'abanyange bandi uyu munsi urabona yuko target y'ibikombe siyo iri imbere cyane gusumba bitandukanye rero n'imigwi ibiri nivyo umwe kuko ntibanagiheruka yego ntibageruka igikombe saison zibiri zose ariko shira ko yuko nyinshi kuko hariyo nka saison zibiri imbere yuko Flambo na Bumamuru saison zibiri zatwawe na Ngozi aigo zikurikirana igiye kuba imyaka 5 ugiye kuba wa gatanu rero igikombe baruka ni ca Coupe du President Jobu oya tuvuge bya championnat Primus League championnat ho bagiheruka ngira ngo 2018 2018 bari kumwe na Jocelyn Bifubusa aho batwaye ibikombe byose rero nibaza ko ni imigwi ibiri nivyo kuri Aigle Noire bobo target igikombe uyu munsi vraiment biraroro ni batwengera bamabaza bari ko barondera ya nabo nyene kwinjira muri ya Big 4 bama bari ngaho nyene hafi 6e place buri mwaka baza tubaha amahirwe bakanatwara niyo Coupe du President naco kigaragaza equipe imeze neza
ariko Aigle Noir si urwego rwa ntuzenya pour le moment nuko ni Aigle Noir bame kugeza ntuze ubu Interstar na Aigle Noir si urwego rumwe Aigle Noir kugeza ubu kabisumba amanota 10 yose equipe ya Interstar urumva yuko hariho difference kanaka ariko ni Interstar ariko mu mupira w'amaguru nyene ivyo byose ntibisigura resultat bon de toute façon galonso baratumirirwa n'imiburi igituma avuga yuko runo rukino rushobora kuba rugogora na Aigle Noir muhira shira ko yuko burya na Interstar inyuma yo gutsinda amagara Young Boys murabizi ikibanza Interstar irimo sindi ko ndabona Interstar ko yoja hariya novuga ko ati essentiel no kuronkana n'amanota inota rimwe rwonyene niyo bikomereye kuri Aigle Noir nivyo bari muhira iyo avantage n'ubundi ibariko deja imbere y'urukino ariko shira ko yuko bagiye gukina n'umugwi wifuza kutaja muri za nkino zitatu za nyuma bari ko baragwana kudakoroka niyo biza gukomerera ikintu cofasha Interstar muri no match Dorcas bategezwa gufashwa n'ikintu kibereka basubiza amaso inyuma babone yuko Aigle Noir rimwe na rimwe nayo nyene yagira tsitazwa n'imigwi byagaragara ko yategezwa gutsinda ndavuga ntuze Aigle Noir uri bukitsindirwa muhira nande na Mososhuga kijya n'ikintu ari uburorero nka ari uburorero Interstar yogenda yitwaje bwo na rukinzo yarabatsindiye hariya mu bisa no kumengo no rwego rumwe kuko inobu ibari imbere mugabo hariyo match zimwe ubona ati Interstar zoyiha courage yo kubona yuko bwabo ndi kuri Aigle Noir hari ibishoboka hari ibishoboka kuko hariyo equipe ziri ku rwego rwacu canke ntoya kurusha twebwe zagiye zinayitsita zigapermeta ayo makosa donc ni match rero na Aigle Noir idakwiye kwemera ikosa ariko ni match kandi na Interstar igiye irashobora kugenda deja Interstar kiboneka yuko bafise iyi match ku mutima nuko banaraye imagamba kinacho ni kintu kiza kugenda kare bashike kare baruhuke apara bya bindi twagiye turabona bakuhura n'ibibazo mu ibarabara byo kugenda rero nibaza ko ari kintu ciza cyane kuri Interstar mu gihe baharuye neza kuko buriye makamba si hafi kabisa kugenda kare baruhuke bakora iyo myimenyerezo uretse ko ari ribi bashika barushe cyane ariko urihindiwe ngo ufate giza naho ubufashe ryakure ubufashe ryakure kurarayo rero ni kintu ciza cyane nuko match novuga yindi za kubera novuga kuri stade urunani n'urukino ruza gutangura igice saha 9 hagati ya Bundesport Dynamique nino equipe ya Flambeau du Centre. Bundesport Dynamique irimo umukinyi afite ibitsindo byinshi gusumba Darusanze Jean Claude Batazira Rambaramba mu gihe Flambeau du Centre bobo amahigwe canke avantage kuri no rukino ni kugabanura no vuga igihushane kiri hagati yabo na Vitaro kugira ngo nimiburi no vuga bongereze canke bagarukana icizere no vuga ku gikombe aho bariko no vuga babirukanga na Vitaro ahandi ho hamwe bitogenda neza kuri do equipe ya Dynamique mazi misi bangambira no vuga imigwi ikomakomeye byo babiriko birayangara no vuga ku ruhande wa Flambeau du Centre ni match ubona ko bigoye cyane gose jo bundi iyi equipe ya Flambeau du Centre yatsinze bigoranye equipe ya Flambeau nako ya baranganyije baranganyije mvuga match imbere yaho kimwe kubusa ni match ubona neza yuko Bumamuru habuze gato nabonye ni ibahagarike inyuma yaho bari bagize saison nako series zibiri za match batsindu nibaza neza yuko iyo baza kuba batakaza ruri rukino rwa Bumamuru kuri Flambeau du Centre byari kuba nabi cyane gose ariko noneho batsinze Bumamuru bikoranye cyane bacibanyerera kandi na RRB Amasipiri iyi equipe je ndabona yuko hari hagahaze kubandanya biruka nukuraba ni nyuma cyane novuga bakina nino equipe ya Dynamique nayo ubona ko ni Dynamique nyene urumva izina n'iryo equipe urumva ko bari Dynamique urabona ko hari ibintu byinshi bariko barahindura shira ko yuko burya ibi bihe byose bariko baracamo jewe ndabibona mu ishusho imwe yonyene ni nyuma y'ibibazo byabashikiye bakena na Vitalo sinzi ko hari ikintu cyagabanutse inyuma ya saga yabereye hariya kuri stade Ngoma biruka nyuma y'umuhagarikizi ibihano bikaza urabizi ko mu ndongozi bavuye bagati turunguruza urubanza ibi bihano mwafatiye bano bakinyi bacu kutakirira inkino ari igitega ibintu byose je nibaza ko gerageza urabe
imbere babemerera novuga gusura kwakirira igitega ico cyonyene novuga niyo Hokuru yarabaye. niyo favere novuga babagiriye bavuga ati mbo gihano bari abakinyi ikihano kirabandanya igihano kurande rw'abakinyi kirabandanya ariko ivyo kwakirira muhira muzobandanya ico naco rero urumva ariko rero shirako yuko inyuma y'ivyo bintu ivyo bihe vyose raba inyuma ico gihe baratsinzwe na Vitaro inyuma yaho ivyo bibazo biraza batangwa gusispanda abakinyi baratsindwa na Musongati muri derby Flambo yaraje abantu babati mbega ino ekipe ikura atakaza amanota 6 kuri course ya titre mbega biraza kugenda gute mugiye botakaza n'imbere ya Bumamuru muhiri wabo naho nyeri byo barivyukiranya ariko urabona yuko ni ekipe ya Flambeau du Centre inyuma y'ivyo bibazo size ko tuvuga yuko vyagiye birabatera stress canke moralement psychologiquement hari ikintu cyagiye kiragabanuka nta nguvu size ko kubera ko derby ijya match yabahuza na Vitaro bari bayiteze ko cyane nk'urukiza rushaho kugabanya mu manota ari yarahari bakacakuramwe amanota 3 agasigara inota rimwe byaciye bituma badebukirwa urabona yuko nivyo barakina ariko urabona neza kuva Vitaro batsinda ni gitsindo kimwe batsinda ni gitsindo kikabura ni gitsindo kimwe urumva za nguvu size ko muri babakinyi bahagarika harimo peut-être abakinyi bari bafatiye runini ekipe kuko biraboneka neza yuko inyuma yaho hari uburyo ivyo bitsindo vyinshi biko biraboneka nta creativity ziriko ziraba sinzi ko ico kintu naco nyene je ndabona neza ko caje ko impacta cyari impact cyane mu maresultat kiko kire impacta cyane mu mitwe y'abakinyi mbere nibaza ko biriko biragaragarira he ive mu kibuga urabona yuko inyuma ico kibazo cyabaye hagati y'ugo rukino wa Vitaro nabo harabaye novuga nk'akantu kukwega ibirenge gusubira inyuma nk'ibirenge ico kintu ko kirigaragaza cyane ive ni dynamique baheruka guhagarika Musongati bene bawo canke abavukanyi babo hariya mu ntara ya Gitega ngo mu mupira w'amaguru bica bihinduka ibindi banganya kimwe ku kindi banganya kimwe ku kindi kuri kiriya kibuga nyine cyo cy'Ubuganda kimwe ku kindi na Musongati yarivuye gutsinda canke bari kwa novuga gutsinda ekipe ya Flambeau du Centre muri derby Gitega ni dynamique tuzi neza yuko kuri no migwi ifise igihagararo bama babangama cyane gose mbega baraza kuba bemerera Flambeau du Centre gifise akantu ko kugaragaza intege nke kuri no rukino ekipe ya dynamique baraza kuba novuga bemerera Flambeau du Centre novuga kuyisinda canke kuyikura kato byose birashoboka kuko ni ekipe nk'uko bivuze yashobora kwerekana ko ishobora gucreate ama surprise sometime twarabonye niyo ekipe gushika ubu Dorcas ntibizovaho na Vitaro twari igikombe ko ariyo ekipe yatanguye kuyikura ko amanota yakuye amanota kuri Vitaro zizoba nk'ino sezo uko tubibona kuko gushika no munota niyo yonyene yikuye ko amanota uno munsi bagiye gukina na ekipe igira kabiri Alonzo baba bafise iyo boost yo kuvuga ngo twarabikoze kuri Vitaro twobikora no kuri uyu nawe bakurikirana na yandi mateka cyane kuvuze ko batsinze Musongati baranganije ego muri phase ya rembe oya ni phase retour iyi phase retour muri yare baratsinze na Interstar batsinda na Bumamuru muri yare Musongati batsinze 2 kubusa urumva rero ni ekipe ishobora kubikora ayo ma surprise yarayatweretse ahubwo cyayina ni Alonzo no kwerekana ko bimwe ishobora gukira imigwi mikuru nabo bingana irazi katamanota mu buryo nyene butarimwo consistency ino match rero ni match Gitega Flambeau du Centre yaratsinze dynamique muri yare bitsindo 2 kubusa ibitsindo 2 kubusa yego mu bo dynamique yatsinze Flambeau du Centre ntiyarimo rero ku match bagiye gukinana byose birashoboka mugabo ku rupapuro Dorcas iyi ni match ntuzenya ni match oya wanashima ni match mbona ntuze yari ikwiye kubitsinda vyoro Flambo paraporo siko bitegezwa kugenda mvuze nti yari ikwiye impamvu mvuze uko paraporo y'ivyo Flambo irikira haranira Alonzo yabivuze neza ati ikeneye kuguma muri course nande na Vitalo kuko Vitalo igatsinda match yabo Alonzo aba nabo bagatsindwa bagakwamishwa na Burundi Sport Dynamique acaba 13 points ijune ziba zisigaye zitandatu ubundi ngaho Vitalo baraba bavuga bati turiko turitegura rero ati none tuzocelebra mu buryo bumeze gute bivuze ngo ikibanza Dynamique irimo ni kibanza
Flambeau du Centre rimwo ino match Flambeau du Centre yari ikwiye kuyitsinda vyoroshe kuko nawe nukungana ntizingana iyi migwi ariko kubera iki kintu mwa gitumye mvuga ko mugaca muhigimanga ni kubera tuzi yuko dynamique ishobora gucreate ama surprise muri match kanaka kandi yaragarise dovuga adversaire direct wayo ego nivyo ndiko ndakubwira ariko Alonso normalement par rapport y'ivyo equipe imwe ubona haro n'amanota basumbana equipe yanuze ya Flambeau du Centre naho champion igeze na nivyi nukuntu Vitali ishobora kuyenurira yari kwiye kuba itsindiye match vyoroshe cyane sumu adversaire umwe uvuga ngo numu adversaire umwe uvuga ngo bariko baharanira ibintu bimwe kuko muri zino jone zitandatu Alonso za Burundi Sport Dynamique tuba tumaze kugera ibice bito babasumbye amanota 19 Flambeau itsumbya Dynamique 19 rero wowe uri wa kabiri ufise umuntu uvuga ngo munaciroka ko gikombe ukagira chance yo gukina n'umuntu usumbya 19 uyo muntu suwa kuguhagarika ariko Yves eske yari kwiye gutsinda vyoroshe Dynamique muri bino bihe irimo ino equipe ya Flambeau du Centre nivyo shaka oya jewe nire donc hambavu yaho mengo iri kwira iriruka ku gikombe na Vitaro nivyo bihe yari ubu iracafise ubwo bushobozi bwo gutsinda vyoroshe ikipe ya Dynamique kubugira irabufise nivyo avec le moment avec ibihe bayitiyemo sawa ubivuze neza Dorcas yabivuze ati inyuma yaho bakiniye na Vitaro ubwa mbere bwo bagize igikomere cuko Vitaro igiye kubasumbya ndiko byashoboka ko basigarana rimwe iyo bayitsinda none baca bagira ibyago bitwara nabi ku kibuga habamwe n'ibintu by'abassuspension babasuspende mu kibuga babasuspende abakinyi babo bangahe twarabonye ko byagize impact ku marezita nka match nka zibiri canke zitatu zigize Alonso erega ibibe nk'ivyo nivyo byabindi bakubwira iyo wirutse uri kuri iyo uguye hasi uriko wiruka nk'imetero 5000 ico ukora no kuvyuka n'ingoga uyu rero umwanya impamvu ndakubwira nti ikwiye kuyitsinda numwanya wo kuvyuka biriye byabakoze ko mu mutwe ntibikwiye kwama bigira impact mu marezita mabi yande ya Flambeau du Centre kandi bigishoboka ko bibuka ku gikombe donc nyimba batavyutse mu ngira oya urukino rero ko bararutsinda Flambeau oya bararunganije mugo kwareheruka bararutsinda batsinze bomamuru urukino rwakurikiye ijya rujya rukino rwa Vitaro barutakaje ari derby y'Igitega Musonga ati kirabatsinda inyuma ya Vitaro batakaje kimwe ku busa bacaza derby yeruka banganije nande na Masipiri bakoze ikosa natwe twarabigarutse ko ngaho nk'iryo ryari ikosa yakwamishije kandi na Vitaro ahubwo Vitaro equipe nk'iyo yego ibyo birashika mugana na Vitaro iba yakoze ikosa ukwamishijwe na equipe mutariko muri course imwe erega Dorcas harura tuba twavuga iki yava none ibintu yose birondera amanota erega ibi ibirondera yose mugabo bivanye n'igihagararo urimwo nivyo uri kuraharanira n'ingufu ufise wewe niwe uba wamerita kubwawe twabona equipe turabiye novuga ku migwi buryo uri kuri yubaka canke hanze turabiyenga urashobora kwitega equipe yorangiza saison idatsinzwe nk'itanganyije oya mu mupira iyo niyo bari course wari kuriruka wenyene